turaganira ku kibanza n'igikorwa cy'umuherezi. Icete ca Petero ca mbere igice ca kabiri umurongo w'icenda baravuga ngo kuko namwe yabahamagaye yabatoranije mukanijwe kuba abami n'abaherezi muri nyegu yiharije. Iri jambo rivuga ritwereka yuko Imana yaduhamagaye idukuye ahatandukanye, ariko kandi icitugira yaraduhamagaye, ariko icitugira ihanga ry'abami n'abaherezi. Kenshi turakunda kuvuga kuri iki gikorwa, benshi barakunda no kwivuga kandi babinezerewe yuko ari ihanga ry'abami n'abaherezi. Nivyo muri ihanga ry'abami n'abaherezi, ariko kenshi dukunda kunezererwa no gushaka kuba mu ruhande rwo kuba abami kurusha kuba mu gikorwa c'abaherezi. Abami baraganza, abami barategeka. Nico gituma kenshi usanga abenshi mu bakijijwe tunezerwa no kwitwa abami, turi mu bwami. Rero bakibagirwa yuko Bibiliya tubwira ko turi ihanga ry'abami n'abaherezi. Igikorwa cyo guhereza ni kimwe mu bindi bikorwa bikomeye dutegerezwa guha agaciro mu buzima bwacu. Nico gituma uno munsi Imana iturongoye ikamfasha neza, tuza kuganira kuri iki kintu, ikibanza n'igikorwa c'umuherezi. Munyemerere nsenge. Ndagushima Mana ku kanya keza umpaye gusangira ivyera vyawe. Nta ruhusha nta n'ububasha twari dufise bwo gushobora kuvuga ijambo ryawe, kuko urera kandi riragororotse. Ariko kuba duteye iteka, ndasaba mpwemu wawe atumurikire, aturongore, adutahuze ku kibanza utwifuzamwo, kandi natwe tukibemo uko bikwiye. Ndisengeye nsengera wowe wese warungitse hano hantu ngo tube mu mpwemu umwe yo guhishurirwa na mpwemu wawe. Ni mu izina rya Kristo Yesu nsenze. Turi ihanga ry'abami n'abaherezi. Turi ihanga ry'abami n'abaherezi. Iyo umuntu adatahuye ikibanza arimwo cyangwa igikorwa arimwo, kiraba ikibazo. Umupapa umwe atangura kubona abahungu be bariko barakura. Abahungu be bageze kuba aba adolescent, batangura kumubwira ati papa uratubanira, turekure tuje gusangira n'abandi, hariho anniversaire, hari ahantu dusangirira, hari ahantu tuza kuja gutamba. Papa wabo ati no. Barabandanye bamwinginga ati none ko n'abandi bagiye, n'ukuri nta bintu bibi tujamo. Ati nimba ari ivyo ndabaherekeza. Arabaherekeza. Baragenda, bari bagiye mu nzu y'ubutambiro, bahurirayo n'abandi bahungu, hanyuma n'abandi bigana mu runganwe. Uwo mupapa yicara ahantu hisoneye, arafata ico kunywa. Ati namwe nimugende mugire ivyo mugira, nje ndi ngaha. Baramuraba ati ariko papa urakemesha, kubera iki winjiye ngaha? Ati mwebwe nimugire ivyo mugira. Papa wewe yifatira ico kunywa aranywa. Hanyuma umuziki urinjira. Umuziki winjiye, abahungu batangura gukatika, niko babivuga. Batangura gukatika. Akanya gato papa wabo atangura ukuguru, hanyuma igitugu, hanyuma gato akanya gato arakura ikoti. Murabibona? Asimbira ku bukobwa b'abandi, arabutambisha, arakura ikoti, abana biwe baramuraba, baca baricara. Papa wiwe asigara aratamba kuri sene, abana nabo baricaye. Papa uradukemesha. Baca bararondera ingene basohoka muri iyo nzu y'ubutambiro. Papa wabo ntiyashaka gutaha. Ikibazo kihari, muri abo bantu babiri ninde yarahindutse uwukuze? Uyu mupapa yagiyeyo afise intumbero yo gucunga no kuzigama abana biwe kugira ntibasambuke.
ariko akanya gato niwe yasigaye yasambutse, abana basigara bamwegeranya kugira ngo batahe. Byari biteye isoni. Birashobora gushika yaho umuntu yibagira ikibanza n'igikorwa ciwe. Birashobora gushika aho umuntu yibagira icari, agacika umwana ari we yocisukuze, bikananirana kumenya uhanura uyundi. Ibi birashika. Bibiliya iratwereka yuko mu rugendo rwacu rwa gikristo turakeneye gukura. Ugukura rero kuragaragara mu nyifato yawe, kukagaragara mu gutahura igikorwa cawe, ntucibagirwe gufata ikitari ico, ariko mu gukura, ikimenyetso cyo gukura kirimwo mu bigaragara igihe wifashe neza mu gihe bategezwa gukora icyo bategezwa gukora. Uyu mugabo nibaza yuko yari akuze hanze, igikuriro yari agifise, ariko hari ahantu kumbure hamugoye mu byerekeye indani, ubuzima bwiwe bw'indani hari hakiriye ikibazo. Birashoboka yuko ibinye yagize byamunaniye ko yifata, ariko yari asanzwe abigira hehe? Mu nzu yiwe ahantu yinyegeje, ntawe ubizi. Ariko hari ikintu atari bwashobore gukuramo ngo amenye gutandukanya ingene afata abana biwe n'ingene nawe yifata. Twibuke tuganira uno munsi ikibanza n'igikorwa c'umuherezi. Muri hanga rikoranijwe kuba ihanga ry'abami n'abaherezi. Abami ntaco mvuga ko, ariko ndavuga igikorwa c'umuherezi. Nombre guharura igice cya 17 kuva ku murongo w'9 gushika ku murongo wa 15. Guharura igice c'17 kuva ku murongo w'9 gushika ku murongo wa 15. Guharura 17 9 gushika kuri 15. Baradusomera 9 n'10 gusa, umurongo w'9 n'umurongo w'10. Twumve igikorwa n'ikibanza c'umuherezi. Umuherezi bamwe bashobora kuba batazi icyo ari cyo. Umuherezi ni uwaseruka imbere y'Imana ajanye ibimazi, agiye guserukira ihanga ryose. Ni ukuvuga ngo umuherezi yaba hagati y'Imana n'abantu aje gusengera. Rero Bibiliya iri kuyatubwira yuko natwe yatugize ihanga ry'abaherezi, bisigura ko natwe hari ahantu dutegezwa guhagarara, hari n'icyo dutegezwa gukora. 16:44 mu Kirundi ni 16:44. Abarira Mose ati nimwigireyo muve muri iri shengero. Nimwigireyo muve muri iri shengero, ico nikorera. Ndarihonye mukanyisase ndafize ico nikorera. Baca barapfukama barunama. Shawugezaho. Aha ukungene byari bimeze, Imana itwereka Abisirayeli batangura kugumuka bahakana Mose na Aroni. Igice ca mbere ca 17 ca 16 tubona Isirayeli Imana yitunganya kubera iki? Abari bahagurutse kugira ngo bagwanye Mose na Aroni, isi yarasamye bakorokerayo bose n'imiryango yose. Ico gihe kirarengana, mugabo abantu ntibatahura yuko icyo Imana iri kwirabahamagarira ari ukumvira. Uko byagenze ngo abantu basura barahaguruka baravuga bati ntibikunda bajya abantu bishwe nuko Mose na Aroni batabatabaye. Imana isubira raka iravuga ngo Mose na Aroni nimwegegweyo, ngomba gukora ikindi kintu. Icyo yagomba gukora cyari giki? Yagomba gusubira guhonya abahagurutse ngo bagwanye Mose na Aroni. Icyakoretse ni giki? Nuko bamaze guhaguruka, Imana irashavura, imaze kuraka iravuga ngo babwire begegwe, nimwegegweyo, wowe na Aroni nimwegegweyo, kuko ngomba gusubira gukora igikorwa cyo gutunganya canke cyo guhana. Tubona ku murongo w'10 uhereza bimeze gute? Uhera Mose na Aroni ngo bapfukamye. Niko murongo wa sinzi wa kangahe,
45 uvuga ngo uheza Mose na Aroni bapfukamye. Mose abarira Aroni, shaka kubanza urindire. Tubona Mose na Aroni bapfukamye, bumvise Imana ishavuye, bumvise uburake bw'Imana, ariko nk'abantu b'Imana bazi igikorwa cabo n'ikibanza cabo, icyo gikorwa cyabaye gute? Baciye bapfukama binginze Imana bati Mana, mu yandi majambo ntitwipfuza kubahonya, naho bahagurutse bariko baratwanka, ariko ntitwipfuza kubahonya. Nguyu umutima mbonamwo mu buherezi. Umuherezi zunezerwa n'abandi imibabaro yabo, ahubwo arapfukama, ngo bikubita hasi bose barapfukama, Mana Mana Mana. Ariko umviriza Mose icyo yaciye akora, umurongo ukurikira uri très important. Ndasaba Imana ngo itwugurure amaso n'imitima idutahuze ibanga riri mu buherezi. Mose abwira Aroni, mwumvirize ibyo yamubwiye. Mose abarira Aroni ati akira icotezo cawe. Mose abwira Aroni, Aroni yari umuherezi, c'était un sacrificateur, yari uhagarara imbere aserukira abantu, yari ajejwe gutanga ibimazi. Mose nk'umurongozi mwiza abwira Aroni ajejwe kwitwararika no kuraba ubuzima bw'abantu no guhagarara imbere yabo imbere y'Imana mu kibanza cabo. Aramubwira ati fata icotezo, ugishiremo umuriro uwukuye ku gicaniro, ushiremo umuriro uwukuye ku gicaniro, ugereke ko imibavu, ukijane n'ingoga mw'ishengero, wihute useruke mu rusengero wongere utange. Bandanya. Kuko haje ishavu rivuye kuhoraho, utange ikimazi kuko haje ishavu rivuye kuhoraho. Ikiza kikaba gitanguye gutera, ikiza kikaba gitanguye gutera kuko Imana yashavuye kubw'aba bantu. Ndagusabye Aroni, igikorwa cyawe wihute, ntutakaze umwanya, ntutakaze no kubura ngo wibagirwe icyo utegerezwa gukora. Ndakikubwira Aroni, icyo utegerezwa gukora, fata byihuta iki icotezo, ugire kwiki, ugishire kwiki, umuriro ukuye he? Ku gicaniro. Byose ndaza kubisigura, bifite insiguro. Fata icotezo, shira ku muriro uvuye he? Ku gicaniro. Iruka ushire kwiki, imibavu mota neza, hanyuma ucukora iki? Ucutanga ikimazi, expiration. Kuko niyo utabikora gutyo Aroni, hari ikiza kiriho kironona, cyatanguye kwica abantu. Kandi ugende ucugira iki? Ucuhagarara muri bo. Murongo wa 12. Dans le Gifaransa, Moïse dit à Aaron, prends le brésier, mets-y du feu pris sur l'autel, place-y du parfum, va promptement vers la communauté, et fais pour eux une expiration, car l'indignation de l'Éternel a éclaté et la plaie a commencé. Ugereke ko imibavu, ukijane n'ingoga mw'ishengero, ukijane muri abo bantu, ubahongere, utange ikimazi, kuko haje ishavu rivuye kuhoraho. Okay, 12. Ikiza kikaba gitanguye gutera. 12. Nuko Aroni aracakira, nkuko Mose amubariye, arirukanga aja mw'ikoraniro hagati, ariruka aja mw'ikoraniro hehe? Hagati. Asanga ikiza kimaze gutangura gutera mu bantu, ashirako iyo mibavu, ashirako bya bindi bamubwira imibavu, ahongera abantu, atangira ikimazi Imana. Tugaruke rero. Mose yari afise umuherezi, kandi umuherezi yarazi igikorwa ciwe. Aramwibutsa icyo ategerezwa gukora, kuko ngo uwo mwanya nyene ngo ikiza cyari gitanguye kandi cyari kimaze kwicamwo bamwe. La plaie, sinzi icyo kiza nyene kimeze, sinzi nimba ari
ikiza c'ingwara, cinzi nimba ari bihute nimba ari biki ntavyo nzi, ariko abantu bariko barapfa ku bwinshi. Bariko bicwa niki? Bariko bicwa no kugarariza. Icakoretse nuko Mose yabibonye akabwira Aroni. Ubwa mbere na mbere Imana ibabwiye ati mwebwe nimuveho murabe ibyo nikorera. Bobo ntibavuyeho, ahubwo bakubise amavi hasi barasenga. Ikindi ca kabiri, aho kurindira, ahubwo batahuye ko hari igikorwa bategezwa gukora. Mwankurikira? Aho kurindira ivy'Imana yavuze ngo bigomba bishike, gaturabe ingene igomba ihonye abatatwemera, icakoretse n'igiki. Ahubwo aho kurindira batahuye yuko bafise igikorwa, batahura ko bafise uruhara gukora nk'abaherezi, baseruka imbere y'Imana baserukiye abariko barahona. Rimwe na rimwe hari igihe abaherezi bifata nka wa mupapa, bakibagirwa uruhande rwabo, bakibagirwa n'igikorwa bafise, bakaba nk'abaspectateur baje kuraba gusa ibigomba bibe, ariko bakibagirwa yuko uruhara rwabo hari ivyo bategerezwa gukora. Turaza kubisubiramo, ariko kandi ico bategerezwa gukora bategerezwa kugikora. Mose Imana ntiyamubwiye ngo mwabonye ko nashavuye rero kugira ngo mumpagarike nimubwire gutya na gutya na gutya. Si Imana yabwiye Mose ivyo bakora, ahubwo ni Mose yaramaze gutahura igikorwa cabo kugira ngo uburake bw'Imana bugabanuke. Ndagasubiramo, si Imana yabwiye Mose mwabonye ko nashavuye nimuveho, mutavuyeho murabe basi ivyo mukora kuko ishavu ryaduze. Suko, ariko Mose mu gutahura no kumenya igikorwa ciwe yabwiye Aroni umuherezi, Aroni hari ico dutegerezwa gukora. Iruka Aroni, fata icotezo. Icotezo ndakigereranya n'umutima umenetse. Andika muri Bibiliya Zaburi 51 igice ca 17 canke 19, murongo wa 17 canke 19 bivana na version. Zaburi 51 murongo wa 17 canke 19. Bibiliya itwereka ngo umutima umenetse, umutima ujanjaguritse Imana ntizowirengagiza. Umutima umenetse nico cotezo. Fata icotezo, kuko kuri ico cotezo niho n'ibindi vyose yagomba bishire, haba amasengesho haba umuriro, yagomba bishire kuri ico cotezo. Mbega umutima w'abaherezi no munsi umeze gute? Nikibazo ndiko ndibaza, umutima w'abaherezi umeze gute? Bamwe imitima yacu yarakomantaye, abandi twatwawe n'ivyisi, nitugitahura ikibanza n'uruhara rwacu nk'abaherezi, nidutahura uruhara rwacu. Bamwe turiko turaraba nk'abarorerezi, turi muri mukubite canke tsinda. Twaribagiye ikibanza cacu nk'abaherezi. Mu kibuga c'umupira abantu batera urwamo cane ni bande? N'abakinyi. Kandi womenga umurorerezi n'umuntu wa mbere azi gukina, ariko subutu bamushire mu kibuga n'amaswata, wampaye nabi gute? Rero igikorwa c'umuherezi ni ugutahura yuko uca mbere na mbere icotezo ciwe n'umutima umenetse. Ndagisubiramo, umutima umenetse ngo Imana ntizowirengagiza. Bibiliya ivuga ngo Aroni iruka ufata icotezo, umaze gufata icotezo ushire ku muriro. Ukuye hehe? Ku gicaniro. Shira ku muriro, umuriro utavuye ahandi, atahandi hantu umuriro uvuye, ariko umuriro uvuye ku gicaniro. Umuriro ni ikimenyetso ca mpwemu w'Imana. Haleluya. Mbega umutima wawe wuzuye mpwemu ikomoka ku gikorwa cabaye ku gicaniro ari wo musaraba. Ndasubiramo, igicaniro n'umusaraba. Ku musaraba niho hatanzwe ikimazi kimwe gusa, ariko muri ico kimazi niho twaronkeye uburenganzira bwo guhabwa mpwemu w'Imana.
imitima yacu itegerezwa kuba yuzuye irongorwa na mpwemu w'Imana. Turi kumega bene da? Iruka Aroni, ufate umutima, ufate igicotezo, ushire ku muriro, umuriro udakuye hariho hose, ariko umuriro ukuye mu gutahura ikimazi cyatanzwe. Haleluya. Nkurikira neza. Hariho imiriro myinshi uno munsi. Hari imiriro myinshi. Mugabo si yose iva ku gicaniro. Ndagasubiramo. Hari imiriro myinshi. Mu mitima y'abantu hari imiriro myinshi. Bari on fire. Ariko iyo fire ivuye he? Uwo muriro uvuye he? Aroni yari gushobora guhitana umuriro akuye bariko botsa ibigori. Yari gushobora guhitana umuriro akuye ahandi hose. Ariko icyo yamubwiye si umuriro uwo ari wo wose. Rondera umuriro uvuye ku gicaniro. Twageze kubiganira ngaha yuko umuriro wo hanze abagiye kuwukoresha Imana yagomba kubica, kuko bakoresheje umuriro utakwiye. Uwo muriro ndiko ndavuga ni iki gikorwa cya mpwemu. Abantu benshi bakoresheje, bariko bakora, bariko bavuga, bariko bavugishwa n'impwemu zitavuye ku gikorwa cya Kristo. Suzuma. Bibiliya irambwira ngo suzuma impwemu zose. Impwemu iza itemera Kristo Yesu, idashingira intahe igikorwa yakoze, iyo si impwemu iva ku Mana. Abenshi baruzuye umuriro, ariko bagenda gusuzuma mbega uratahura igikorwa cyabaye ku musaraba cyangwa n'umuriro w'akariro gusa. Aroni abwirwa gufata icotezo agashira ku muriro, aricyo gikorwa cya mpwemu gikomoka mu gikorwa Kristo yakoze ku musaraba. Umuriro uvuye ku gicaniro. Icya kabiri, cya gatatu, giriki ushireko imibavu. Fata kuri iyo k'icyo cotezo washize ku muriro uvuye ku gicaniro, wongera ushire ku iki imibavu. Imibavu ce sont des parfums. Parfum. Bibiliya irambwira mu byahishuriwe Yohana igice cya 5:8 yuko amasengesho y'abera ari nk'imibavu imota neza. Turi kumwe? Ibyahishuriwe Yohana igice cya 5:8 Bibiliya imbwira ngo amasengesho y'abera acikiki imibavu imota neza iduga muri presence y'Imana. No kuvuga rero ngo Aroni icyo yarahamagariwe gukora cyari gushirako imibavu. Uno munsi twavuga ngo ni giki umuhereza akwiye gukora? Asuzuma bwa mbere umutima, agasuzuma impwemu yihe iri kwiramurongora, ko ari impwemu ivuye ku Mana cyangwa ari impwemu y'inyererezi. Icya gatatu, akwiye kubusenga. Ntakwiye kuba umu spectateur araba gusa ngo ndabiyo bija, ariko ashire kw'imibavu, ariyo masengesho y'abera. Turi kumwe? Acashira kw'imibavu, ariyo masengesho y'abera. Ngo acariruka ajahe, ngo aja mu bantu. Ikindi yakoze ngo acatanga impongano. Umuherezi yategezwe gutanga impongano. Mu isezerano ryacu rishasha, impongano twarayironse n'igikorwa Kristo yakoze ku musaraba. Abo turi kumwe nti haleluya. Umuherezi wo mu isezerano rishasha turimo aheje gusuzuma mutima wiwe, agasuzuma impwemu iri kwiramurongora, agatanga amasengesho, agaca atahura kw'impongano yiwe ari igikorwa cyabaye ku musaraba. Aba ariko arakora igikorwa cyiza cy'ubuherezi. Haleluya. Ngiki igikorwa cy'abaherezi. Mumvirize, uyu muherezi Aroni yabikoze nk'uko yarabizi. Yarabikoze atari ko arahiga imanga cyangwa yikorera uko yigombeye. Yabikoze abizi. Ikindi naco sinzi ko mwabibonye, ajanye iyo mpongano arayitanga. Impongano yasigura yuko hari igikoko cyategezwa kwicwa. Ico gikoko cicwa mu kugira ngo Bibiliya ivuga, Abisirayeli bavuga ngo Mana turagushikaniye basi ehe
ibyacu turabishize kuri kino gikoko, tubabarire aba arico gipfa mu kibanza cacu. Ico nico Kristo yakoze. Yaremeye araza, amaze kubona yuko bose atanumwe ashobora kurokoka. Bibiliya imbwira ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Yemeye kuza aja mu kibanza c'abari mu isi bose kugira ngo wewe apfe, ariko wewe nanje dukire. Abakize, haleluya. Yemeye gupfa kugira ngo jewe nawe dukire. Nguyu muherezi mukuru Kristo Yesu yarazi igikorwa ciwe. Umutima wiwe wari umeze gute? Mbega impwemu ya murongora yari imeze gute? Mbega yari umunyamasenzi Kristo? Mbega yeremeye gutanga impongano, yatanze ubugingo bwiwe. Ngiki rero ico umuherezi ategezwa gukora. Ntibigusaba yuko utanga iyindi impongano, ariko iyo userutse imbere y'Imana mu masengesho utegezwa kubwira Imana, Mana, tuje mu izina ryawe, tuje twingingira aba bantu. Mana, ntitwifuza ko bahona, ntitwifuza ko bapfa, naho bari mu bitamenya, naho hari ibyo bakoze bidakwiye, naho hari ibyo kumbure bagucumuyeko. Tuje imbere yawe Mana, seruka wibuke ikimazi watanze ku musaraba. Ngiyi imibavu myiza umuherezi mwiza aba ariko aratanga. Ikibabaje nuko abaherezi batibuka yuko batanga impongano y'igikorwa Kristo yakoze, bakaja mu masengesho ngo bagiye gutanga imibavu, ariko imibavu yabo ni Mana, bereke ko tagufyina, bereke bahonye, reka ntibobona. Ngaya masengesho y'abaherezi ba kino gihe batakaje kumenya yuko uruhara rwabo atari gukura ikoti no gutamba, ahubwo ari guhagarara mu kirengero. Mu kirengero bisigura guhagarara mu kibanza cayiherera, uri mu kibanza c'abandi. Bene data, iri jambo hari icyo Imana iri kuyituganirizako, kuko iyo dutakaje ikibanza cacu ibintu bigaruka kuba ibibabaza twebwe nyene n'imiryango yacu, ko tutatahuye ngo tumenye uruhara n'ikibanza cy'abana b'Imana nk'abaherezi. Mbega uno munsi turiko turibuka gukora kino gikorwa c'ubuherezi canke twaragihevye? Umviriza, ndashaka wumvirize ku murongo ukurikira, umurongo wa 13. Oya, umurongo ukurikira mu Kirundi sinzi. Nuko Aroni aracakira nk'uko Mose amubariye. Okay, bandanya. Arirukanga aja mu ikoraniro hagati. Musurinye aha hantu yagiye hehe? Okay, twavuze ngo ikibanza n'igikorwa c'umuherezi. Igikorwa twatangwe kukivugako, ariko turagiye kuza kuvyerekeye iki ikibanza. Aroni aca yiruka he? Arirukanga aja mu ikoraniro hagati. Aja mu ikoraniro hagati. Asanga ikiza kimaze gutangura gutera mu bantu. Asanga abantu bariko barapfa. Ashirako iyo mibavu ahongera abantu. 13 murongo kwirikira. Ahagarara hagati y'imivyimba. Umviriza ikibanza, ahagaze hehe? Hagati y'imivyimba n'abagikomeye. Ikiza kirahera. Haleluya. Kasubiremo kararyoshe. 13 murongo kuri uwo murongo nyene. Umurongo. Ahagarara hagati y'imivyimba. Ahagarara hagati y'imivyimba n'abagikomeye. Ikiza kirakira. Haleluya. Ikiza kirahera. Stope. Ica kirahera. Kubera iki? Kubera hari abantu batahuye ibanga ryabo, batahura igikorwa cabo, batahura ko tari abantu baza kurorera, batahura uruhara bafise. Naho Imana yamaze kuvuga yuko hari ibintu byayibabaje ku bwoko bwayo, kandi bikaboneka yuko hari ikintu kigomba kibe, bagize présence d'esprit, batahura yuko hari ico bategezwa gukora.
bariruka bakora bijya twahejeje kuvuga. Hanyuma ikibanza cabo cari ikihe? Nagomba kukigarukako. Nticari cakure ngo barabe barorere, ntibagiye kwiherera, ahubwo bagiye guhagarara hagati y'abo bantu nyene bazima n'abariko barapfa. Ngiki kibanza umuherezi ategerezwa kumenya guhagararamwo, ariko akagihagararamwo neza. Atagihagazemwo neza ahinduka uhengamye, agasubiramo. Aryoherwa ko ari muzima we, akabona imivyimba akaryoherwa, ariko kandi atahagaranye neza ashobora guhitanwa nawe. Umuherezi yamari pre yo kuvuga ngo Mana, ndazi neza yuko hari ibyo kumbure uyu muntu umushinja ko canke umwagiriza, ariko nje mu kibanza ciwe Mana numuhonye, nje mu kibanza ciwe numukureho. Mana, ibuka yuko ari mubo wapfiriye, ibuka yuko wamanitswe ku musaraba kubwiwe, ibuka Mana amaraso yasesetse kwari kugira ngo uyu muntu ntazahone ahubwo akire. Nje kukwibutsa Mana, uri Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi, mugirira ikigongwe, garukana umutima wiwe, garukana imitima y'abantu bawe, barinde gusambuka Mana, barinde kononekara. Ndahagaze hano Mana, ndi mu kirengero, hindura. Ngaya masengesho y'umuherezi azi ikibanza ciwe, adashaka kuguma ari umwami, ndumuherezi, ariko igikorwa cy'ubuherezi ngo tucibagirwe. Shengero ry'Imana, umwe wese mu kibanza arimo hari ibiriko birahona, nta nkeka, hari ibiriko birononekara mu kibano cawe. Niba guhamagarira kuza mu ishengero ngo wiyugarane, genda hariya nyene, wingingire hariya uri, wingingire ikibano urimo, wingingire muri bariya muri korana kariya kazi, wingingire bariya mwigana, wingingire iriya miryango mubana. Abenshi bariko barapfa mu rumogi, ingozi ziko zirasambuka, injira hajya nyene winginge. Ndazi ko iki kintu kitaryohera kuko kitorohera benshi, nikiryoshe kuko benshi dushaka kwama turondera guhezagirwa, ariko responsabilité yacu tutariko turayishitsa. Dushaka batubwire yuko ibintu bigiye kuba neza kuko Imana yamaze kubitegura, igiye kuduhezagira, akira gusimigisha. Ariko si ico gusa, utegerezwa gutahura ko hari n'ikibanza n'uruhara rwawe hagati y'abahona n'abariko barakira. Ikibanza cawe ni ikihe? Uhagaze gute? Uhagaze gute? Uhagaze gute? Uri kure, nturabira kure, nturaba gusa, nturaba nk'umurorerezi, canke ikibanza cawe naho nyene. Iyumvira umwe wese ngaha, ufise aho uva, ufise umuryango urimwo, ufise inshuti n'abagenzi. Umwe wese yofata ingingo yo guhagarara agakora igikorwa ciza cyo gutunganya umutima wiwe, cyo gusuzuma impwemu imurongoye, yo gusenga imimbavu imota neza, akongera akibutsa Imana ikimazi catanzwe, agatanga ikimazi nk'uko bikwiye, akabera mu kirengero umuryango wiwe, igisagara ciwe, igihugu ciwe, institution akoramwo. Mbega ibintu nivyohinduka. Bibiri tubwira ngo uwo mwanya nyene Imana imaze kubona umuherezi yitahuye, umuherezi yitahuye, yatunganije vyose ko vyari bikwiye, ahagaze neza, yemeye guhagarara hagati, wikiza kirahagarara. Hari ibintu vyinshi wohagarika biriko birica imiryango yanyu. Uno munsi abavukana ntibakemerana, ibibazo biri muri za sentare n'ivy'amatongo hafi 80%. N'ibibazo vy'amatongo, amatongo y'abande, y'abavukana, atari abavukana ni inshuti kuko basangiye imbibe.
bamwe barankanye ntibakiramukanya, abana babo bahurira i Bujumbura ntibazinanye, bavuga ati niyo uzomubona. Abandi bariko bategura imigambi yo gutanga uburozi n'ishano. Bene data, turakeneye guhagarara mu kirengero. Itandukaniro rya wewe nk'uwamenye Imana nk'umuherezi utegerezwa kurigaragaza mu guhagarara neza hagati y'abariko barakubwira ngo bariya ni babi, n'abandi bakubwira bati bariya batugiriye nabi. Wowe uhagarara hagati ugashira hamwe abantu, ikiza kigahagarara. Nimba ikiza gishobora kubandanya, hariho uruhara rw'ishengero n'abaherezi batamenye neza ingene bahagarara. Ico nico, uko n'ukuri. Ishengero ryari ivanze, ntibatahura uruhara rwabo rwo kuba abaherezi. Biruka nabo mu bintu by'amatiku, ibintu bitagira ubuzima. Baribagira yuko twebwe turi ngaha ariko iwacu ari he? Mwijuru. Iwacu ni mwijuru. Nimba turi ngaha kugira ngo isi igire amahoro, itere imbere. Ahandi ho twebwe turiko turirenganira. Mbega uzosiga iki hano nimba utakoze uruhara rwawe neza nk'umuherezi? Turakeneye guhagarara hagati. Ingo nyinshi ziko zirasambuka, zimwe zamaze gusambuka. Umugabo asigaye atakishaka no kubona mu maso yiwe umukenyezi wiwe, umukenyezi gutyo nyene. Abenshi bariko barumva bavuga ngo arandemera, uwundi nawe arancunga umenga n'igipolisi. Ingo ziko zirasambuka, byahereye gutyo, ariko urugi canke la play canke icago cyamaze gutangura. Wowe urabibona ukavuga ati ntaco bitwaye, kazima bitarashika iwanje. Ariko wategerezwa guhagarara nk'umuherezi hagati y'izo ngo ziko zirasambuka, kuko iyumvira ingaruka. Abana bazobaho gute? Abana bafise kazoza kameze gute igihe babonye ingo zabo, abavyeyi babo bama bashiturana, batukana, bavuga amajambo mabi? Abenshi niho bagaruka bikabonanira yuko bashobora kubaka ingo zabo, kuko batabonye icitegerezo ciza mu bavyeyi babo. Ariko wewe nk'uwari hafi y'abo bavyeyi, wakoze iki nk'umuherezi? Utegerezwa guhagarara hagati y'abariko barahona nabo wibaza ko bagifise ubuzima, kuko bitwaye aba ejo bizoseruka ku rugo rwawe, bizododora iwawe. Bakubwire bati kanaka yavuze, habya mugore wawe agenda arakwararaza avuga yuko atakigenda. Ushutangura nawe, nivyo yavuze, turaza guhura. Waruzi ngo nivyo abandi gusa, ariko nawe we byagushikiye. Ukeneye guhagarara hagati y'abariko barahona n'abariko barapfa n'abariko barakira. Ukeneye guhagarara nk'uhagarika. Uno munsi abavukanye nabivuze barankana, bapfa ibiki, bapfa amatongo, bapfa amahera, bapfa ngujya aribona, bapfa ngujya yaratunze bashara twibagira. Bariko bapfa ibiki? Bariko bapfa ibintu bitagira mvura, bapfa iby'isi. Natwe turiko turabibona nk'abaherezi. Dukwiye gukora iki? Hagarara hagati y'abo bavukanye bawe, gira ico ugize, kuko uzokibazwa. N'Imana ntiyaguhamagaye ngo ikubone gusa uri kushayininga uvuga uti Mana ndumwami ndashaka gutegeka, ariko utatahuye bw'igikorwa cawe ari no guhereza. Hagarara hagati y'abariko barahona. Amashengero, mw'ishengero hari ibintu usanga rimwe na rimwe biriko biratera amashengero. Abantu bagacanamwo, abandi bakirukana, abandi bakagwana, abandi bakagirizanya, abandi bagaterana amajambo. Bageze n'ahantu abantu bariko bararicana. Bahora iki? Bapfa iki? Bapfa ivyo mu ngoro y'Imana. Iki ni kiza gikeneye ko haguruka abaherezi bafise imitima imenetse, bafise mpwemu w'Imana, bazi gusenga, batahura kandi kimazi catanzwe rimwe arico Kristo Yesu. Mu gihugu naho nyene hari ibigushitana. Aba bankaba n'abavukana ntibakijemerana kubera iki? Kubera imvo zitandukanye, harimo n'iza politike.
none ishengero ryategezwa guhagarara gute? Ishengero ryategezwa guhagarara gute? Twategezwa guhagarara hagati. Aho kuraba gusa, twategezwa guhagarara hagati. Bamwe nabo muvukana, nabo tuvukana, n'inshuti n'abagenzi. Kubera iki utohagarara hagati? Uvuge, ariko kandi winginge kugira ikiza gihagarare. Nguru uruhara rw'abaherezi. Ntitwirengagize uru ruhara Imana yaduhamagariye gukora, kuko turabibazwa. Haguruka musenge. Bibiliya irambwira muri Ezekiel 22 verset 30. Ezekiel 22 verset 30. Hamwe na Jeremie 62 verset 6 à 7. Imirongo Esaya hamwe na Yesaya Esayi 62 6 à 7. Tangurira Ezekiel 22 verset 30. Hanyuma Esayi 62 verset 6 à 7. Ezekiel 22 30. Avuga ngo kandi nabarondeyemwo umuntu yosana uruzitiro. nararondeye muri mwebwe umuntu yosana uruzitiro rwasambutse. Agahagarara imbere yanje. Uwo muntu agahagarara imbere yanje mu gihengeri. ahantu hari igitoboro. Ahagarariye igihugu. Ngo sindagihonye. Ariko nta numwe nabonye. Ikibabaje nico. Kuko bose bashaka kuba abami, ariko ntibashaka kuba abaherezi. Namubuze. Esaya 62 umurongo w'indwi wa gatandatu gushaka kuw'indwi. Esaya 62 umurongo wa gatandatu gushaka kuw'indwi. Ewe Yerusalemu, nshize abateramye hejuru ku mpome zawe z'amabuye. Shizeho abateramye hejuru ku mpome zawe z'amabuye. Naho bazocereza ku murango no mw'ijoro. Ntibazonuma ku murango no mw'ijoro, ntibazocereza. Yemwe abibutsa Uhoraho nimukaruhuke. Kandi nawe ntiwemere ko aruhuka. Nawe ntiwemere yuko Imana iruhuka naho itaruha. Gushitsa ahazovyurira Yerusalemu. Gushitsa ahazovyurira umuryango wawe, ishengero, igihugu. Akahahindura ishimwe mw'isi. Haleluya. Gushitsa ahazovyurira Yerusalemu, akahahindura ishimwe. Ariko ni bande bafise uruhara? Nabo bashibamye ngo bari hejuru ku ruzitiro, basenga ijoro n'umutaga, binginga ngo ndarondera umuntu yoja mu kirengero kugira ngo sinshobore guhonya, ngo ariko namurondeye namubuze. Ngira mugenza uti ndipfuza kubaho hantu. Imana ntibure umuntu nomwe. Ndipfuza kubaho hantu. Kuba mu kirengero ndipfuza kuhaba. Hari ibiriko birahona canke ibishobora guhona kuko tutatahuye uruhara rwacu. Shengero ry'Imana, ntimuri abisi, ariko murategezwa kumenya yuko hari uruhara mufise. Ubwo ruhara niko guhagarara mu kirengero, nuko kwinginga ijoro n'umutaga, wingingira abariko barahona, kugira ngo uburake bw'Imana buveho. Reka kuba abarorerezi. Reka kugira ya makomantere y'abarorerezi, yari kwinjiza gutya, yari gukora gutya, oya bigenzeje gutya. Oya, ivyo bishire hasi. Iyumvira ico Imana ivuga. Saba Imana iguha umutima umenetse. Umutima umenetse ushobora kwakira abantu bose. Umutima umenetse ntuvangura. Umutima umenetse uriyoroheje. Bibiliya ivuga ngo umutima umenetse sinzoba wirengagiza. Hari uruhara dufise nk'abaherezi. Ntidukwiye kubona ibintu ngo biturengane gutya, turabisha amaso gusa.
turafise icyo Imana itubaza. Pozisiyo yawe ni iyihe? Ikibanza cyawe ni ikihe? Reka guhunga nko kumenga ntavyo uzi canke ntavyo ubona. Yakwigira sindabibazwa. Hagarara hajya nyene. Vugana n'abajya nyene. Sengera abajya nyene utavanguye. Hagarara mu kirengero. Urafise icyo utegerezwa gukora. Utagikoze na wewe ufise ikibazo. N'ikibazo nawe kiragushikako. Reka nk'abana b'Imana tunezererwe ikibanza Imana yadushizemo nk'abaherezi. Duhaguruke dusenge. Haleluya. Ndashaka duhaguruke dusenge. Aka nakanya keza ko kwiyumvira. Tunganya umutima wawe. Utimana mbabarira kuko haraho ntwagwa. Umutima wanje ukaba umutima wuzuyemo urwanko, macakubiri n'ibindi. Mana mbabarira. Mbabarira zishobora kuza guhereza umutima wanje utatunganye. Tunganya umutima wanje. Haleluya. Ndashaka kuba wawe umutima wawe ushaka iki? Shimisha umutima wawe. Haleluya. Wawe wera. Ubugingo bwanje bwose bakire wumvirize ukore irenge utagira umugayo. Haleluya. Haleluya. Senga ereka Imana umutima wawe. Ereka Imana umutima wawe. Seruka nk'umuherezi wereka Imana umutima wawe. Mana, umutima wanje ndakeneye utunganye. Reka icotezo ugitunganye maze ugisukemo mpwemu wawe. Rabosaya sheyaboka. Haleluya. Mana, tunganye icotezo canje. Tunganye umutima wanje aho ukomanaye, aho wuzuye mu rwanko. Mana, ugorore. Gororera Mana. Gororera Mana. Nyeza n'amaraso yawe. Nyeza n'amaraso y'igiciro. Nyeza. 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 Gire tushaka. Nyeza. Nyeza Mana. Nyeza. Izina ryawe Yesu. Wakenewe imbabazi zako zuye. Wewe gusa. Wewe gusa. Wewe gusa. Yes. Eria Mosaya. Mosaya Mosaya. Eria Mosaya. Sharia Mokaya. Eria Mosaya. Maria Koya. Hallelujah. Hallelujah. Yesu. Leka mpwemu wawe. Tuzuze mpwemu wawe. Tuzuze mpwemu wawe. Tuzuze mpwemu wawe. Tutauzu ruhara n'ikibanza. Oshaya moka. Eria Mosaya. Hallelujah. 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 Yesu. Inginga. Umwe wese yingingira umuryango wiwe, yingingira ishengero, yingingira igihugu, yingingira abavukanyi,
yingingire mu gikorwa cy'ubuherezi. Senga. Haleluya. Yesu duserutse imbere yawe utubabarire ubwo twibagiye igikorwa cyacu mwabaye.